eske batayitoa wapi none nk'ubu jewe mvuye muri wakalete wahora unyanka ngo kubera nkora muri wakalete nkayivamo ejo tuzohurira mu bundi buzima bumva uzobunyankiye ikigasha Misanzwe ivyo nyene ni vya bindi nyene bisira kandi kugaruka kuko ta rukundo rugize iki ruhari kandi ikindi naco si urukundo si urukundo mva ni cya kibazo c'uburyarya Hello bakunzi ba Inyishu Media mbanjije kubaramutsa bivanye naho muherereye ni twasuye kugaruka ni Arlette Mugisha nyuma ya kamera ni Ntarji hama uno munsi hari ibindi bintu twumvise hari andi makuru twumvise amakuru atarayivumbi n'amakuru meza surusaku n'amakuru yumvikana twumvise ko Sauda yakize Sauda yavuye mu bitaro Sauda yavuye mu bitaro nukuri abakunzi ba Sauda togati Imana ishimwe kuba Sauda yakize rero kuri iyi sare murazi ko Inyishu Media tutigera dutangwa muri bintu byose twama tugenda turabona ubu rero kuri isa twageze mu gace Sauda aherereyemwo ngaha aba naho ndababwira izina mutazomusangayo niho turi twaje kumurondera tumuvumbure bana nanje nkwibutsa nimba ari ubwa mbere umbonye byo nda subscribe mundondere kandi okay twagiye cameraman we ntudekone ingo ahantu ko tuhabona mbona ibintu bisa neza mbona ibintu bimeze neza mbona ibintu bimeze neza ngaha odi bimeze neza cameraman nguyu Sauda yakize Sauda oya baje hazirije Sauda aya nzungirwana kwanza mwe ndagwaye pole vraiment ya nishimba na mama wewe bumbuzi ngani ndakweretse kwanza ndakweretse ngaha ntarondeye ndakweretse mwabaye bavumbuzi namwe Sauda bimeze gute ni sawa bakize Imana ishimwe meze neza buke gusa malaria niki menga Nesi kwanshana nani nayo yari yibitse reka gusa ndashima kariyo gusa pressure kukacekaza n'abantu bagiye mu bitaro batababe nagize inzobe mumbona gute mwari mungumva imbere ya kamera inzobe asigaye afise vraiment kubera kuguma mu nzu we atazubwo nsohoka amaguru numva yambaje amaserumu menshi biki gusa ndashima ariko turizera kugira usubire kandi gukora akazi bakunzi ba Inyishu Media ndumva ibintu bikaze ga urumva Sauda ibintu ariko aratubwira ndusubire ku kazi kubera kwanza nyene neza ndakweretse ngabuhira Arlette ndakweretse muhira yizere Mungu we shamwa bavumbutse yizere uri kuri ayo umuco murawuro ni sawa nta kibazo ndibaza ko cameraman bibona izi fresher ukibasha kuzibona neza umwe na cameraman mwani ndaberetse neza kare kaje kubwira naje numva yambwiye mwamaze gushika ndabonye ngena hinjiye ngaha ndavuga ati umwana aje kunyononera reka nagufate sawa none ni sawa uratangura gusoka hanze fresher zaje ariko wataye uraboneka ko honze nonze cyane we udafungura nabyo warasanze uri muto rero nonze vraiment nonze kandi nonze cyane kubera nacifatwa na malaria gufungura simfungura ndishatse gufungura cyane numva shaka kudaha urumva rero nonze naheze gasigaye ku mutwe ndabibona ariko rero ubwo waheza fresher ikagubarika kandi genda yagashe fresher umubiri uri kurayonga nari sanzwe nonze mu minsi ni kuni yare nyene n'ibyo mu minsi rero Inyishu Media rero yabaye iyindi n'umuvumbu usigaye kuri wowe nta madeba wigeze wumva muri Inyishu Media ngadushwana ngaha bamwe ngo mwirukane Sami abandi biki nta bintu
ariko nivyo Sha ivyo baroroheruka mu bintu. bitaro fo kubiraba ukabiraba ngaho kumva nta bintu ndabikurikirana gusa ntabwo bivuga ko kubera hari ibintu byinshi cyane rwose byatumye mbabara ndagiye abantu benshi be byaravuze ko amajambo menshi ku byerekeye Sauda igihe yagwara Sauda aragwaye ibiki n'ibindi me abandi ni filme ibiki me je Sauda ndumukinyi wa filme kubajyari mbe nyene je nkambaza ikibazo abafana siko Oya, je ndumukinyi wa filme sha iyo filme ni murindiri kwisohoka je ndakina filme urazi ikintu kimwe hari abantu batazi agaciro k'umuntu siko batazi ububabare bw'umuntu sivyo bo barabona umuntu amerewe nabi ubuzima bwiwe amagara yiwe ko arononekara bo bakaca bumva ko bakwiriye kubwira abantu ngo amakifilme nibiki hari ibintu rimwe na rimwe niyo dukora tuze dukoresha ubwenge rimwe na rimwe kwiyumvira birakenewe je sinovuga yuko je sinzi gukina filme sindigera nkina filme kiretse bije ko turi muri industry ntituzi ivyejo kubonye urwaye ndakubona amafilme ewo twese turi mu mafilme rero urumva je rero hari amakomantere menshi hari peut-être ko mpora mvuga narigeze gukora ikiganiro kuri nimba ari Gabo nimba ari iki ndigera ndavuga nti abantu ndukundana cyane cyane kuri twege dukorana uwo kubona na mikuku uje Sauda nje kumuvumbura nje kumukoresha ikiganiro nje kugirane pembeni duhejeje turankana yego nibyo turankana ntidukundana turishima je narahaswe gufungwa nagarukiye ku muryango w'agasho iki kintu narakivuze ariko ngoma ndakigaragaza kandi uzokivuga urano imbere y'umuryango w'agashuko je na Silva ari umumenyesha makuru agutanze mugenzanje adugenda kudufungisha ico kintu Landry merci sana Landry promoter waraje kundaba support yawe warakoze sinandavyize ariko ndakubwira kuri uwo munsi baje kudufungisha Landry naramwanze Landry yaraje araja aho twari turi acashika avuga nti kabuki mwebwe mwese mukora umwuga umwe mugashikana na ngaha kuri zone twari kuri zone ya Nyakabiga hama muragashikana ngano ikintu nace ndambwira Landry ibi tuje gukora iyo abari guca bizi ntiwari kuza ego muri ico gihe telefone beje bari bayinyatse ntabwo nari mfise ukuntu bwo kubasha ngo ndamutelefone akesi cha ndambwira Landry ntiza telefone cha ndamutelefone akesi ndambwira burya akesi twege na Silva badufashe twari kumwe na Wizo Media na ni Wizo Media TV na nyene twari turi hamwe n'abajournaliste babo twese bari badufashe turi ku Nyakabiga urumva si team imwe bafashe umva batifashe amatimu menshi umujournaliste umwe yatanze amatimu yose twari twagiye yadufungishije turi TV zibiri me inyamukuru yarashaka ko kwera yari wakalight niyo yarakeneye ko duhashitse hajya mu cameraman we yarankubise ikofi ankubise ikofi Silva yaciye atakamera hasi acaragenda kugwana peut-être Silva amaze kubona bankubise jewe yaciye atakamera hasi ico gihe kamera telefone yiwanje umukameraman yagukubise ndashaka kumenya ko umukameraman yagutanguye kugukubita bivuye kuki ushaka kuva hari ukadukuka kubita umuntu ikofi ibaze no ko atana kimwe mufunge eske nk'uwewe uje ngakumvumbura cyo ntora ndagukubite twari dufite gahunda kuza kumvumbura urumva okay canke musaza wanje aca aza gukubite okay mwaje muhasanzeho bose bari ngaha ko nabona ko banagerageje kuduha umwanya batahuye baratahura peut-être naho barabitahura mais bace baza umukameraman we yarankubise ikofi vraiment Silva ico gihe byaramunaniye kwihangana cyarata kamera hasi ikiganiro kica kibashoyo kugwana urumva gusa n'ama video yaragaragaye ariko ntabwo yashizwe kuri televiziyo kuri channel sindayibuke channel gusa ntabwo ifise abantu zenya benshi ari gose kugira bikurikirane kandi hari abantu bafashe amakamera n'amatelefone yabo asanzwe barabikamera barabishirako je narababaye cyane gose ico kiganiro kubona kitagiyeko naragerageje kuvugana na CEO ndambwira ko sikabwo ico kiganiro tagishizeko kabwo itogetwe nyene tubonana uri imbere ya kamera wigira kuri umwera uri imbere ya kamera ukigira yuko ufise umutima w'urukundo uri umuntu kabuki muri togetwe nyene abo bantu badukurikirana baradukunda hama hagati yacu togetwe nyene tudakunda ico gende ukaje wumva umuntu ngo arakugaye ngo raba ingene gasa arakugaburira
naje numva umujournaliste avuga ati ngo ingene basa ngo bambara ukuntu arakugaburira arakwambika arazi ukuntu bayeho. Ibyo bintu turashaka ko abafana babimenya siko ntago twe abantu benshi twama turi ko turakora kenshi turakora je nimba na mama yaravuze yuko je nohagarika n'aka kazi je aka kazi n'ukuri maze gurirana n'intuze nyingorane nyinshi je maze gushaka kuja mu gashincuritse ugira gatatu ho nzo canje ugira kabiri hoho n'umuryango urana kujya nyene kuri zone hari muri zone Kinama umuntu yadukujeyo yari umufana yatanze amafaranga 400,000 urumva birishari muri cya kibazo nyine cy'abajournaliste mugenzi wawe nyene oya iki cy'umujournaliste mugenzi wacu akesi yaragikurikiranye ico kindi naco cyari cundi mufana peut-être yadutumye gukoresha ikiganiro hana aca duhirana n'ibisanga urumva akazi duhirana n'ingorane nyinshi cyane gose zitandukanye me nibi bintu Sauda ngo ntagwaye kaza wumva umuntu yanditse kuri stati agashirako ngo sha twarabyumvise bivuga ko nca numva umenga birambabaje cyane musanzwe uko bakwita kwikunda no kudakoresha umutwe ndakubwire mu buzima je sininjirirana mu buzima bw'undi kandi ico kinarigeze kwivuga nta bugenzi nishobora kugirana n'umumenyesha makuru mugenzi anje ko ndazi tuge twenyene ngani dukundana nibyo turankana je koresha umwanya narigeze gushwana nawe hamwe ndamubwira koresha umwanya ndakwanse kubwo gushaka koresha umwanya ari umuntu ashaka kubishirako bari kumwe n'imbere akoresha hari cyo bamushakako bakamwiyegereza bagiye no pembeni bakamuponda bakamuvuga nabi je kamba baza nkamubwira koresha umwanya ibyo byihoza reka kuza ubishira kubagira abantu ntabwo bagukunda hari journaliste ndakivuze yaratanze amafaranga 100,000 ayahereza umufana yaje avingozi aza kubgawa akalight aramuha amafaranga 100 ngo genda uvugisha ukuri ngo bijya bintu ngo bakoze ngo koresha umwanya ngo ko birera muroze ngo akarama base umufana yamaze kwishikira kuri tere yarishitike yiwe avuye ingozi gushika ibujumbura azazanya n'ibyagemuye ku mugore akoresha umwanya umufana yarashitse no ngaha iwacu atakamera ihari urumva ndagwaye 100,000 ngo nitike ndakurihire ngo uvuge ko koresha umwanya ni gusubizanya hasi ni gutana mu bisanzwe ibyo bintu harimwo ikibi ndavuga ati ni kibi ni kukorerana nabi ndakubwiye ni waka light wefite jalousie ariko je naho no ivamo je waka light nayisanzeho nzogenda ndayisiga ariko kabuki je sindiko ndavugana ku bafana n'abajournaliste dukora umwuga umwe kwanza nitura n'abajournaliste turaba youtubers rero kubera iki dufitaniye jalousie ntituzotera imbere wallahi ntabwo tuzotera imbere dufitaniye amajalousie ntituzotera imbere tudakundana ntituzotera imbere raba bandi mu bindi bihugu turakundana bagafatanya uko umbere tuvuze mama muvuga ngo na mabeze sikia journaliste arasema ngo ni beze eske nawe ukora beze ukwanza we yimenya gute ko ari base umva ni bya bindi nyene bakunzi ba Inyishu Media tukiriko turagira sivyo tuko turavugirako birakenewe ko haba gukundana cyane cyane ko abantu baba basangiye akazi ariko mu mwanya ubona ko udakeneye gukundana abandi bazobyikora mutabikoze abandi bazobyikorera siko kandi nibaza jewe nyene muri Inyishu Media ikibazo cyawe cyarigeze gutera ingorane haba ingorane ya jewe n'undi umujournaliste duharira kuri ico kintu ndavuga ati Sami niyirukanwe kubera niwe nyeduruko yiki y'ingorane yateye siko uwo mwarambwira ngo ya ngo Sami nashaka kwirukana ngenda kubwira ikibazo cya Sami yaraje kunda kwa muganga Sami twaravuganye Sami yarayavuze ngo yuko ngo agira aze gukwa imbere y'abantu ama media Sami pompompo izi ngorane nimba naradishitse nukubwiwawe narakwihanije narabivuze Sami nubu nifitiye ingorane uwo mbwira ngo Sauda kuri gitambara sishobora kusabye kuza gukwa vraiment yatubireke ko none yagiye kubwira akesi ni mama wanje
aya reka tugire basi inyuma ya kamera tugire inyuma ya kamera akaza gusaba pardon Sauda nshaka kugukwa Sauda je umugabo ni inyishu diri wanje apana umugabo ni diri urukundo ruja aho rishaka je ndabwiye abafanze unumukunda umviriza nimba ari sami nimba ari famba okay nimba ari umunyamerika nimba ari umurundi nimba ari umutanzania nimba ari umuki ndaba ntanze ikintu ca desomen nizizoshika nzogaragaza uwariwe life ndacemeye bakuzi Inyishu Media murumva ahari turiko turabona ahari umubabaro ubu hagiye kuba umunezero urabona ko mu simike tuzokwambara imishanana bakambwira si ntabwo we kugeza kubaka n'ibindi bintu n'izindi ntabyo shaka ntabwo ushaka kubaka Sauda oya shaka fiasa ushaka gutereka ivi nawe bagufukamire bagukubite bya biboro baba bagira hajya hari umustar umwe wo mu Rwanda yigeze kuvuga ngo ni igikorwa c'ububwa oya je byo kubaka uyu mugore n'umugabo mu nzu oya ngo bijya bintu ngo umutipe ngo afukama ngo akagira gutya ngo bag ngo ni igikorwa c'ububwa bijya bintu oya nzo bigaragaza imbere ya kamera umviriza narigeze baragize kumbaza udafise umuntu yego ndafise umuntu turakundanye Sauda mbanzubwire umutipe wawe mukundana aje kumva wagize ivyo bibazo wowe uri mu bitaro kagutelefona kubaza isheri urihe ngo ndi mu bitaro nagwaye canke nigina situation ngene wari umeze ndibaza na telefone byagukundira kuyikoresha sinakoresha telefone vraiment agatelefona mera kavyumva niki ikintu yavuze nta mpari byabateye nta kibazo cyabateye yarabizi kandi ibyo bintu byahaba yari hafi gusa ikintu cyahabaye ntitwari kubivuga imbere ya kamera kuko ntabwo turabivuga imbere ya kamera ikindi kintu nacyo ndibaza yuko nta byinshi nabivugirako meme uzobibona tuzobibona nimba ari we nimba ari foto nimba tuza turi kumwe bizoja ahagaragara nzobishira habona ndibaza kuri uwo mwanya nyene ninamuronkeraho ndashobora no kumubaza ko iyo situation ngene yayifashe mu urashobora kumubaza kuko nta byinshi nashobora nta ngorane ariko ntuzonkubite nk'abara baguhonze je imviriza none hari umuntu ngahacunga umuhungu erega umuhungu mani ugiye nukwigwaza umutima muri wewe muri kumwe byizere ko muri kumwe nga agiye basi umuhebere ibarabara ubwatsi genda ugarukana n'imbana tu ari kumwe nanje sava agiye